Reka subire ndabaha ikaze mwese shuti banywanyi bacu mukunda kandi mugakurikira amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri chaîne yanyu Rudende Isange TV, ishene ibashikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigezweho kandi biba vyakora amatohoza mu rurimi rw'ikirundi. Ndabahaye mwaramutse abandi ndabahaye mwiriwe bivanye naho muherereye, iri niteka n'umunezero ntangere byusubira kubana namwe banywanyi bacu mukunda kandi mugakurikira amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri chaîne yanyu Rudende Isange TV, ishene ibashikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigezweho kandi biba vyakora amatohoza mu rurimi rw'ikirundi. Reka rero nkengurukire mu mwese mudukurikira muri mu micungararo igize igihugu cacu Burundi, abadukurikira bari mu bihugu bibanyi ndetse n'abari mu makungu kuri mwese ndabahaye ikaze amakuru yacu yo muri iki gitondo. Akaba rero hari amakuru na cane araza agushimikira ku ngingo nkuru zikurikira. Amakuru yacu turiyatangurira kubijanye n'uruzinduko rw'umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye yafashe rumushikana mu gihugu ca Kenya, aho rero yitabiriye inama ya Komesa. Turabigaruka ku buryo bw'idonido tubashikiriza ibijanye n'urwo rugendo, tuza kandi no kunyarukira mu Rumonge umukenyezi akiri muto yatawe yishwe aciwe umutwe, uwo bubakanye akaba ariko araronderwa. Mu yandi makuru kandi turaza kunyarukira ku biriko biravugwa kubijanye n'amagara ya Generali Alain Guillaume Bunyoni, aho bamwe mu bakora mu ibohero rikuru rya Gitega batanze intahe bavuga ko atakivuga atakibona ndetse ngo atanacyumva, navyo turaza kubibashikiriza. Naho inama nkenguzamateka irabandanya ingendo yatanguye mu makomine yose agize igihugu c'u Burundi mu ntumbero yo kumenyekanisha amategeko agenga inzego zirongoye ayo makomine. Navyo mu kanya ku buryo bw'idonido turagaruka atubibashikiriza. Ico musabwa mubanza mufyonde swivure partage ndetse na sabone kugira ngo tubandanye kubana mu makuru n'ibiganiro vya misi yose tuba turiko turabashikiriza umwanya n'umwanya mu makuru yacu. Ku buryo bw'idonido rero reka tuyahere na cane kwereka aravugwa ku rugendo rw'umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye. Umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye yafashe urugendo mu gaturuturu ko kuri uno wa 9 gitugutu uyu mwaka, akaba yerekeje muri Nairobi mu gihugu ca Kenya, ahabera inama igira iya 24 y'abakuru b'ibihugu bahurikiye mu muryango w'isoko rusange rya Afrika Komesa, nk'uko amakuru abishikiriza. Mukamenya ko umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye ari we yarasanzwe atwara uwo muryango uhurikiyemwo ibihugu 21. Kuri ubu ngubu rero hakaba hagiye kubaho kubisikanya mu bazo kubandanya mu kurongora uwo muryango. Tuza kubandanya kandi tubakurikiranira ibiriko birabera ngaho mu gihugu ca Kenya, na cane kubijanye n'ibiriko birakorwa muri iyo nama nyene n'uburyo bagiye kubisikanya n'indi ndongozi izobandanya mu kurongora iri shirahamwe ry'ubudandaji canke se rya Komesa. Naho mu Rumonge umukenyezi akiri muto yatowe yishwe yaciwe umutwe, uwo bubakanye akaba ariko araronderwa. Wa 8 gitugutu uyu mwaka ikiziga ca Eveline Mukamariza w'imyaka 20 caratowe kuri uyu wa kabiri mu gitondo mu nzu yiwe iri ku mutumba Mutambara muri komine Rumonge intara ya Burunga mu bumanuko bw'u Burundi. Uwo mukenyezi kandi ngo yoba yaciwe umutwe kubw'ivyibonekeje aho ico kiziga catowe. Abanyagihugu bavuga ko ari ubwicanyi buteye ubwoba. Uwo yishwe yatowe mu nzu yiwe iri mu gice citwa Mujimwema, kirimwo ahanini imiryango yahungutse iva muri Tanzania. Abanyagihugu bababaye kandi bavuga ko biteye ubwoba ndetse n'agahinda. Yari yugaraniwe mu nzu yiwe, urugi rumaze gusiturwa, ikiziga ciwe casanzwe giciye umutwe, niko wabibonye yigana. Umugabo ariko araronderwa, urugo rwahora mu matati. Uwahora yubakanye n'uwo muhisi ariko araronderwa n'igipolisi kubw'amasoko menshi. Uwo muryango wari ngo wimukiye ku mutumba wa Mutambara uvuye muri zone Mudende muri komine yahoze ari Buyengero, ubu yabaye igice ca komine Rumonge inyuma y'indinganizo nshasha mu bijanye n'intwaro. Ababanyi bavuga kandi ko abo bubakanye ko bahora bama mu matati, ntibari babanye neza. Ivyo vyatera amakenga ababanyi, bivugwa n'umwe mu banyagihugu atashimye kwivuga izina. Ubwicanyi bugira kabiri busa mu kiringo kidashika ukwezi. Abanyagihugu bo ku mutumba Mutambara bariyamiriza amabi akorerwa abakenyezi bo abakenyezi ku buryo
ngo bwisubiriza ku bwabo. Uwo mukenyezi ngo agira kabiri yishwe mu buryo bumwe kuri uwo mutumba nyene mu kiringo kidashika amezi 3. Abakenyezi bakiri bato babiri bishwe baciwe umutwe ku mutumba umwe icosi iguhamana. Dushaka ko ubutungane bukora, niko umwe mu banyagihugu agaragaza umubabaro. Akarere ko karimwo uruhagarara, ubwoba buguma bwibonekeza kandi bukiyongera ku Mutambara, aho abanyagihugu benshi basaba ko hotsimbatazwa umutekano kandi n'igipolisi gikongerezwa muri ako karere. Igipolisi c'Inyamirama bikivuga ko cuguruye amatohoza kugira ngo kimenye neza abakoze ubwo bwicanyi ndetse n'icabitumye. Uyu umwanya kandi ngo ntidushobora kumenya uwakoze ubwo bwicanyi canke icabutumye, ariko byose biriko birakorwa kugira ngo umuco uboneke kuri ivyo, niko isoko mu gipolisi ca Rumonge rimenyesha. Akamo ko gukingira abakenyezi, iryo bara kandi riheruka kugwa risubiriye kwerekana ko amabi akorwa mu ngo hamwe ndetse n'ihohoterwa ry'abakenyezi ricibonekeza. Abatari bake basaba ko abakenyezi bakingirwa mu ntumbero yo kwirinda ubwicanyi nk'ubwo busubira kwibonekeza. Ababa ku Mutambara bakiri mu mubabaro barindiriye ico ubutungane n'ukuri ngo ku bwicanyi bwakorewe Everine Mukamariza, nk'uko imbonesha kuri yacu Isange TV yavuganye nabo babidushikirije. Naho tunyarukiye kubijanye n'amagara y'uwahoze ari umushikiranganje wa mbere wa leta y'u Burundi General Alain Guillaume Bunyoni apfungiwe mw'ihorero rikuru rya Gitega. Kuri ubu ngubu abakozi bakora mw'ihorero rya Gitega bavuga ko atavuga, atabona ndetse atanumva. Dore bumwe mu butumwa baturungikiye. Ubu ni bumwe mu butumwa twarungikiwe na bamwe mu bakora mw'ihorero rikuru rya Gitega, aho babandanya gutabariza General Alain Guillaume Bunyoni. Bano bakozi bavuga kandi ko bafise amakenga ko hoba ngo hariho umugambi wo kwica Alain Guillaume Bunyoni. Uyu Alain Guillaume Bunyoni akaba ari we yahoze ari umushikiranganje wa mbere wa leta y'u Burundi, yasubirijwe na Gervas Ndirakobuca. Bagira bati ntibatahura ingene amakuru y'ingwara yiwe azwi ariko ntihagire igikurikira. Banditse bati mwarakoze gushira ahabona amakuru y'ingene amagara ya General Alain Guillaume Bunyoni yifashe. Ubutumwa bwanyu bwarashitse kure. Perezida Ndayishimiye yahavuye arungika abaja gusuzuma uko Alain Guillaume Bunyoni ameze mw'ibohero. Basanze atavuga, atabona, atumva, bishitse akavuga ngo naho avuga ibitaroranye. Aguma ameze nk'ikiyingiyingi. Ubu ngo baramuha n'imfungurwa akanka. Hariho ndetse ngo yemera kunywa amata gusa. Mu mwanya wa mbere bari ngo bemeye ko aca ajanwa kwa muganga, ariko nta wuzi ahavuye ingingo ibihagarika. Ikintu giteye amakenga kurusha ni umugambi wo kwirukana umukozi ajejwe kumutegurira imfungurwa. Kuva kuwa Mungu mw'ijoro baraje kumubwira ko yosohoka, ariko yarabankiye, yavuze ko yamaze kuryama. Uyu munsi basubiriye kubivuga rwose ngo ubu mukozi naveyo maze ngo bazohore bamugaburira ibivuye mw'ibohero. Biboneka ko hashobora kuba hari umugambi mubi cane. Umunyororo ni umuntu nk'abandi, arafise uburenganzira bwo kwivuza. Kumwankira kwivuza ni ukumuhohotera. Ntaco bipfana n'igihano aba yarahawe. Uburenganzira bw'umunyororo Alain Guillaume Bunyoni wahoze ari umushikiranganje wa leta y'u Burundi ntabwo buriko burubahirizwa. Bategetsi mwibagira ngo iningoga uko ngo mugira uwo mwahoraniye ejo bundi niko namwe muzogirirwa. Nta numwe azi ejo hiwe, nimwubahe uburenganzira bw'abapfunzwe, namwe ubwanyu buze bwubahirizwe nimwagerayo. Iyo rero akaba ari inama bagira izo ndongozi ziranka ko uyu wahoze ari umushikiranganje w'u Burundi Alain Guillaume Bunyoni yovuzwa.
Alain Guillaume Bunyoni kandi murabizi ko yahagaritswe nyuma yuko yari umushikiranganje wa mbere w'Uburundi, akaba rero yarapfunzwe yagirizwa gushaka kugandagura umukuru w'igihugu ndetse no kunyonora amatungo y'igihugu. General Alain Guillaume Bunyoni yasubirijwe na Gervas Ndirakobuca kuri ubu ngubu asigaye aramutswaye inama nkenguzamateka, mu gihe kandi Gervas Ndirakobuca nawe yamaze gusubirizwa na Nestor Ntahontuye. Alain Guillaume Bunyoni rero kuri ubu ngubu yarafashwe arafungwa, ndetse binavuga ko aciriwe gufunga umunyororo w'ubuzima bwe bwose, ndetse n'amatungo yiwe yose akanyarwa, bivanye n'uko yari yagerageje gushaka kugandagura umukuru w'igihugu ndetse no kunyonora amatungo y'igihugu. Naho inama nkenguzamateka irabandanya ingendo yatanguye mu makomine yose agize igihugu cy'u Burundi mu ntumbero yo kumenyekanisha amategeko agenga inzego zirongoye ayo makomine. Kuri uyu wa gatatu igenekerezo ry'umunani gitugutu y'umwaka, icegera ca kabiri c'umukuru w'inama nkenguzamateka Clotilde Kampimbare yararemesheje ikiganiro ku mugwa mukuru wa komine Bururi, intara ya Burunga, ku bagize inzego z'iyo komine, aho ndetse yabasabye kubaha amategeko y'Imana ndetse n'ay'igihugu kugira ngo ko bashobore kurangura neza amabanga bajejwe. Ico kiganiro cari citabwe na musanteri wa komine Bururi, abagize inama mpanuzwa jambo y'iyo komine, abahanuzi ba musanteri, abatwara ibisata bitandukanye vya komine, hamwe ndetse n'abarongoye amazone agize iyo komine ya Bururi. Icegera ca kabiri c'umukuru w'inama nkenguzamateka Clotilde Bampimbare yamenyesheje ko icatumye inama nkenguzamateka itunganya ico kiganiro ari ukubera hari ngo abahagaritswe mu mabanga no gupfungurwa bagapfungwa mu bihe ngo byaheze kubera amakosa bakora. Ico kiganiro kandi ngo kije rero kubereka ingene ngo borangura amabanga yabo neza ngo bubahiriza amategeko. Yagize ati nimwubaha amategeko y'Imana n'ay'igihugu, nta kibuza ko muzorangura neza amabanga mujejwe. Ikiganiro cabaye mu bice bibiri. Mu gice ca mbere icegera ca kabiri c'umukuru w'inama nkenguzamateka yerekanye amategeko ari mw'ibwirizwa shingiro, aha inama nkenguzamateka ububasha bwo kugenzura ibikorwa vya komine. Naho mu gice ca kabiri cerekeye ukwegereza ubutegetsi abenegihugu, umukenguzamateka Kampimbare Clotilde yibukije ko mu ntunganya nshasha amakomine yigenga, kandi ko ngo yahawe ububasha bwo kwitunganya. Ati komine zaracukijwe, ari naco gituma komine yose ihamagarirwa kwinjiza n'imiburiburi amafaranga imiliyoni 50 ku kwezi, kuko ariyo ngo soko y'iterambere. Yishimikije ingingo iza 10, 27, 35, 48, 53, 54, 55, 58, 59 ndetse n'iya 74 z'itegeko rigenga amakomine. Icegera ca kabiri c'umukuru w'inama nkenguzamateka Kampimbare Clotilde yerekanye ivyo musanteri ajejwe, ivyo umunyamabanga nshingwabikorwa nawe ajejwe, ivyo inama mpanuzwa jambo nayo ya komine ijejwe, ivyo bajejwe ibisata hamwe ndetse n'abarongoye amazone bajejwe. Kampimbare Clotilde yamenyesheje kandi ko abatowe muri komine bafise uruhara ntangere mw'ishirwa mu ngiro ry'imimbonakazoza y'igihugu cifashe mu mwaka wa 2040, igihugu giteye imbere mu mwaka wa 2060, ari naco ngo gituma hatunganijwe ivyo biganiro kugira ngo bamenye ingene ngo boteza imbere ikomine yabo. Yibukije kandi cane abarongoye inama mpanuzwa jambo ya komine ngo ko bategerezwa gukurikirana neza ibikorwa byose vya komine, kuko inama mpanuzwa jambo nayo nyene iserukira abenegihugu, komine nayo ikaba isoko y'iterambere ry'igihugu. Abitavye ico kiganiro bashimye inyigisho baronkeye ngaho, banasaba ko ngo zogwizwa kugira ngo abafise ibi bikorwa ngo bajejwe muri komine bamenye amategeko abagenga. Icegera ca kabiri c'umukuru w'inama nkenguzamateka Kampimbare Clotilde
akaba yamenyesheje ko izo nyigisho ngo bazoguma bazironswa. Bashikirije kandi ibibazo bihanze ubuzima bwa komine, ahanini bamenyesheje ko inama mpanuzwajambo ya komine itagira ibiro vyayo bwite, amabarabara yononekaye cane hamwe ndetse n'ubukene bw'amatara mu mazone ndetse no mu makaritsiye amwe namwe. Aha yabishuye ko agiye kuzobitambutsa ku babijejwe. Ikindi kandi bashikirije ni uko ibikorwa rusange ngo bititabirirwa ku rugero rushimishije. Icegera ca mbere c'umukuru w'inama nkenguzamateka yasabye indongozi guhimiriza abenegihugu ngo bijukire ibikorwa rusange kuko ngo ari byo bituma ikomine igira ishusho nziza ikanatera imbere. Eka ngo mbere yibukije ko umwe wese ahamagariwe kugira isuku aho aba, ku mubiri ndetse no ku vyambarwa. Abitavye iyo nama bibukije kandi ko abenegihugu batazi amategeko kandi ko ngo bajuragirika ngo ntibamenye aho bitura. Basabye rero ko ngo abarongoye amazone, abarongoye imitumba ndetse n'abahanuzi n'abahuza bohabwa inyigisho zijanye n'ivyo kugira ngo nabo ngo bazovyigishe abo barongoye. Icegera ca kabiri c'umukuru w'inama nkenguzamateka Kampimbare Clotilde yavuze ko ivyo vyasabwe bizoshikirizwa ababijejwe maze ngo izo nyigisho bakazironswa. Mu gusozera ibikorwa vy'uwo musi, icegera ca kabiri c'umukuru w'inama nkenguzamateka Clotilde Kampimbare yasabye izo ndongozi kuja gushira mu ngiro ivyo baganiriye, anabasaba kwama bakora bisunze amategeko kugira ngo ikomine yabo ibandanye gutera imbere. Reka rero shimire mwese nshuti banywanyi bacu mwariko muradukurikira mu makuru y'ibiganiro twariko turabashikiriza ayo kuri isaha. Twe dusozera ingaha tuza gusubira mu makuru araza kubagizko, gusa bibuze gufyonda suivre partage ndetse na sabone kugira ngo tubandanye kubana amakuru y'ibiganiro vya misi yose tuba turiko turabashikiriza umwanya n'umwanya. Iri rero ryari iteka n'umunezero ntangere yuko twari kumwe namwe banywanyi bacu mukunda kandi mugakurikira amakuru y'ibiganiro tubandanye gushikiriza amakuru y'ibiganiro biba bigezweho kandi biba vyakora amatohoza mu rurimi rw'ikirundi. Reka nkengurukire abariko badukurikira bari mu micungararo itandukanye igize igihugu cacu Burundi, abari mu bisagara bitandukanye, amazone atandukanye, uducimbiri dutandukanye bigize igihugu cacu c'u Burundi, abariko badukurikira bari mu bihugu bibanyi nk'u Rwanda, Kongo, Mozambique, Zambia, Zimbabwe ndetse n'ibindi bihugu byose nabaje kudondora n'abari mu makungu kuri mwese ndabashimiye mu makuru yacu y'aka kanya mwariko tumurashikirizwa nibonesha kuri yanyu mukunda cyane muri Rudende ya Isange TV nibashikiriza amakuru y'ibiganiro biba bigezweho kandi biba byakorewe amatohoza mu rurimi rw'ikirundi.